bo bari kundwigina 10 mu gihugu cy'Ubwongereza ariko mbere ko twinjira mu bijanye n'inkino detail par detail duhere ko l'équipe yitwa Arsenal de Gunners. Iyi equipe sinzi niba Hoba kirikare cyangwa tutuba twaratevye kuyiyumvira kubijanye nuko no mwaka ishobora gutahukana ibikombe bigera kuri 3 dushingiye kuri effectif umugwi bafise, dushingiye ku mumenyereza bafise hejuru, tukongera kandi tukanashingira ku biharuro vy'aka kanya n'ishusho rya equipe muri rusange. Sinzi niba tuba twaratevye kubiyumvira kubijanye no gutahukana ibikombe bigera kuri 3 ndavuga UEFA Champions League, Carabao Cup ndetse na Ligue des Champions nakona FA Cup na Premier League wanashaka kuko kuri no musi Premier League bari hejuru, muri Carabao Cup bageze muri kimwe cya kane gishica nyuma, FA bacarimwo, Ligue des Champions baracandi kandi ntabwo baratsindwa urukino rumwe, of course mani heza muri Champions barataka batsinze mani heza Atletico Madrid batsinda Olympiacos batsinda equipe yitwa of course bafite 9 avec clean sheet nta n'igitsindo barinjizo 2-0 4 equipe novuga ko ajya muri Premier League ho atari Man City na Liverpool hari indi equipe irababana mu igitsinda. Iyi equipe novuga ko iteye ubwoba mu bwugarizi bw'umugabo witwa William Saliba n'umugabo witwa Gabriel Magalhaes n'aba backup babo beza cyane ba Mosquera ndetse na Pierre Incapié. Iyi equipe yitwa Arsenal twaba twaratevye kuyumvira kubijanye no gutahukana ibikombe no mwaka vyose bari kubarigana. Niba bikunda kubera iki, niba bitokunda vyo kwanga kubera iki? Uvuze kwiyumvira ibikombe no munsi nuko no munsi aho turi twese kiragoye gupinga ukuri mvuze abari biharura. Nta muntu numwe atabona ko Arsenal ari equipe nziza no munsi dufise. Iyo rero equipe nziza abantu benshi turiko turifokaliza kukumva ngo Arsenal umwaka igomba gutwara Premier League vyanga bikunda, ariko ndavye ibiharuro vy'iyindi migwi muri Ligue des Champions. Nka equipe ari demi finaliste mwaka weze yagaruke muri demi finale muri Ligue des Champions. Ni kico tuma nkomeza kwigira mu favori muri championnat sinda yigira mu favori muri Champions League. Utu dukombe duto uno munsi FA Cup na Carabao, FA iboni ntiharashika ko bisanga mu nkino kuko aracakiniriya migwe mu vyicaro bito cyane. Mugabo Carabao Cup no munsi bageze muri demi muri quart de finale barakina na Crystal Palace. Uravye equipe zisigayeyo nivyo Man City iracariyo, waraba equipe zisigayeyo Newcastle iracariyo, ukabona ngo ni buri na Chelsea iracari, ariko eskuno munsi Arsenal yogira ubwoba kumva ko iyo takazi igikombe hasigaye Man City na Chelsea nka equipe nkuru na za Newcastle. Ahubwo no munsi jewe ndabona ko igikombe cyarco cyose mu migwi 8 isigaye uhuriyemo na Arsenal wowe ugomba kwiyumvira ko uzogitwara ruko Arsenal musezereye canke ivuyemo. Rero mfashi ibi bikombe vyose Arsenal yitwa kisigaye nkafata statistique bafise na equipe mbona ikwiye kunaniza Arsenal muri Carabao agire skize. FA Cup nivyo ntiharagera, Champions League bayirimo, ni Arsenal itsinze Madrid tawotangara, ni Arsenal itsinze Barcelona tawotangara, ni Arsenal capable yo kurivaza na Paris Saint-Germain na Bayern nka equipe. Ahubwo ni gitangaje kumva ko Madrid yatsinze Barcelona yatsinze Arsenal cyangwa Barcelona yatsinze Arsenal. Uno musi urugero rwabo turavye forme di moment. Mwako heze ntibabona ko batsinze Real Madrid bakanayitsinda batayitomboje home and away. Dufata karongo muri Premier League sivyo? Muri Premier League twagarutse ku citwa classement bwa mbere. Equipe ya Arsenal no munsi ifite 22 backing na 19 batsinze ibitsindo 16 batsindwa bitatu bazigamye ibitsindo 13. Nuvuga ngo batsinze inkino ndwi banganya rumwe batsindwa rumwe. Bamaze kwankesa ibitsindo bitatu nkuko ari kurabivuga mu ibitsindo bitatu bamaze kwankesa. Hari igitsindo bankeje imbere ya Liverpool, hari igitsindo bankeje imbere ya Manchester City, n'igitsindo bankeje kuri Newcastle batsinzwe n'uwitwa Nico Voltmade. Imbere izindi zose bakora ama clean sheet. Izindi nkino equipe ya Arsenal kuko urumva ko mu nkino bitwa ko bankeje muri match banganije na Man City na match batsinzwe na Liverpool, urukino maze gutsinda bankesheje igitsindo n'urukino batsinze equipe ya Newcastle 2-1. Match nagiye kubona ko equipe ya Arsenal ari dangereuse, batsinze equipe yitwa Fulham bayitsinda igitsindo kimwe, abantu bakamabana umengo hashe ibitsindo muri equipe yitwa Arsenal yarabutse. Mugabo iminota 90 yarinze hera Fulham itabonye occasion net igaragara itumbereza mu gihe equipe ya Arsenal. Nariko ndagaruka ro kwikira nkavuga ngo Arsenal bivaye no bukomezi bwayo hamwe Arteta nk'ubu yoba ari karumva ngo ni umwaka wanje wo gutwara Premier League.
bigatuma ato profita rimwe na rimwe igihe izindi ekipe zoba zije mu ishusho tuzibona muno munsi muri Ligue des Champions yabo yo itwara kuko Arsenal gutwara Ligue des Champions zo baramateka uko izo bari jyambere apariri ya finale bigeze gutakaza imbere Barcelona Ligue des Champions iganwa ryabo mugabo l'histoire peut commencer. Nico nakunze kuvuga ekipe zifise 15 ekipe zifise ndwi ekipe zifise hariho umunsi wa mbere zagitwaye inshuro ya mbere ya kandi inshuro ya mbere bikomeye nituma n'ivya kabiri n'ivya gatatu bigira gutyo. Umunsi Paris Saint-Germain motive kumva ko batwara zine zikurikirana bivanye n'amajambo ngo yitwa Fabian Ruiz yavuze. Mugabo ivyo byose bivuga ngo iyi motivation bafise niyo ko kumwaka weze bagitwaye bakagitwara bakonvenka. Umugabo yitwa Michael Arteta na Arsenal tugatangura kwiha ishusho ya ekipe yitwara ibikombe ijana kwijana. Izi ni inyubako za Michael Arteta gusumba undi muntu wari wese. Dufate kiriya kintu dukunda guhagarara ko twavuga ngo mbega ekipe kugira ngo yitwe nkuru tugomba kurasambura ibintu bingana gute. Ekipe igomba kuba ifise effective kandi no mustu vyemeranye ekipe ya Arsenal sinibaza ko kumugabane wabure ari ekipe ifise effective nki Arsenal. Vuze effective nk'iyabo ni effective yagutse ariko kandi itagutse ubwo kwaguka ahubwo yagutse n'akazi gakora yagutse avec des joueurs bari expérimentés kuko no munsi jewe mbuze Timba ngasanga mvise Benjamin White nta kintu na kimwe notuma Timba ntatuma White kuko nimbere yaho iyi projet yo guhengekayo White ku numero 2 ya urari mu axial ni yatanguranye nawe nifata ku numero 3 nkaba nzi ko mvise Carafiori canke Kelly les amis abana bakenye jewe no munsi kubatandukanya bisigaye bingora. Carafiori guzikina umba mbona asumba umugabo yitwa Kelly aramusumba physique akanamusumba nako ka experience basi ko we azigana ryo mu Butaliyano azigana ryo muri Swiss ya muri FC Bar yaraciyeyo akabona umunsi yari isanze muri Arsenal aguzwe nyuma y'igikombe cya bura yaciza ari kubona gusohoka ku Butaliyano experience arayimurusha none ukaza muri Central no musi equipe itunza abaxiale bane beza kandi bari active Gabriel Magalhaes na Saliba wongeyemo Mosquera umwana mwiza yaraduze muri equipe ya Valence yo mu Espanyol uno musi wongeyemo nuno munya Equateur mwiza umugabo aswi izina ryande rya Piero Incapi. Nanabonye abakunzi ba Arsenal batanguye kwumvira ngo duhe repo Gabriel Magalhaes na Saliba baje kuruhuka urugo Incapi na n'umugabo yitwa Mosquera bo rurinda dufate Landry match za Premier League dutumye axe central ya Mosquera na Piero Incapi. Nari imigwi myinshi basumba axe central ni myinshi apana musi dufashe consistency ya axe central nubwo bamwe bagi baravunika ya Chelsea. Wibaza ko Arsenal izanye Piero Incapi ikamukoroka na Mosquera wowe ukaba ufise Tosio na Drabio yo dufata karoro na Joshua Chempong nkuko bariko barakinja canke bufise Charoba na Chempong. Wibaza ko Arsenal idashobora create difference. Erega bo babana sumba ni ya Liverpool mu gihe hagati ya Konate na Van Dijk urinze uburamwe umukongeramwe Gomez. Muri desordre turiko turabona deja nuno munsi bo barusha form. Uno munsi afise axe yaba ya Mosquera na Incapi. Bafise axe ikomeye gusumba iyo kwa Newcastle yitwa kwa titulaire. Bafise axe ikomeye gusumba ya Liverpool hamurinze kuramwo umugabo umwe muri babiri ndavuga Van Dijk na Konate. Bafise axe ikomeye gusumba iyo Chelsea irakoresha muri kino gihe. Ikintu cyonyene cogora Incapi na Mosquera probablement nuko wabakinanye bose bitwa ko bakiri mu mwaka wabo wa mbere ari bashasha muri Premier League bataranagira experience. Mugabe ivyo batanga buri munsi bari mu kibuga sasa. Ivyo bari capable yo gutanga uri kuradugira mu mugongo wa Saliba na Gabriel Magalhaes c'est bon. Tugiye muri mediane twarabivuze. Zubimendi unamusakira nk'umukinya amazi imyaka 5 muri Arsenal. Uno munsi uraba même chose na Declan Rice kuva gishika yite yadapta. Ufise Zubimendi ufise Rice. Uraba Zubimendi ukiyumvira ngo Thomas Partey asohotse muri Arsenal. Canke vyagenze kuko Martin Zubimendi ari muri system ya Arsenal ku rwego rw'umukinya imaze mu myaka 5. Declan Rice sindamuvugako. No mu mediateur ateye ubwoba partout wo mushira. Erego nguno musi Odegaard dahari. Dufate ko agomba gukoreshwa kenshi. Ni Zubimendi, ni Declan Rice na Eberechi. Mugaba ho turabe aba super sub babo. Office Norgard wazanye kuko na match yari yayikinyi match batsinze Brighton muri Carabao Cup. Udinzo uzana Norgard umugabo yitwa Zubimendi agaca yicara. Office Mikel Merino yakina ku numero 8. Ugaca wicarika. Office Ethan Nwaneri yo hakina. Mane equipe itaye ubwoba. Noneho Odegaard adahari ukabanza ukamwirengagiza dufate mu busatirizo no munsi. Arsenal uruhande witwa ko ufise ko Saka nivyo baragize marchance bari baruzanye ko umugabo yitwa Noni Madueka caravunika ariko no munsi hari umwana muto yitwa Max Doman ateye ubwoba nanabonye Michael Arteta yamugarutse ko aravuga ngo
numukinyi mwiza tugomba gufasha kugira ngo azabe igitangaza cyane gusumbuka abantu bayibona ariko agomba kubanza kumenyera kuzarita ziriya nkino z'abakiri bato mu gihe bamukeneye akumva ko atarabo muri equipe nkuru cyane tukamufasha igihe opportunity ibonetse akaza ariko kandi n'igihe mu bato bamukeneye agakina kareka kwinoba kuko peut-être atanguye kubona ko umwana atanguye kwisanta ko adakwiye kuzaraduganwa mu bakuze amanukanwa mu bana niki umenga shaka yo stabilité mugabo Arteta ariko aramutegura kandi birumvikana ko kuradugira kwanza kiriko Saka bientôt none maduye kaza ko yagarutse birumvikana ko ugomba kwitonda ukaza bukebuke waje kwande rw'iburyo kandi umwanya uracyari uviseyo uyu mubirigi Leandro Trossard uviseyo Martinelli bafuka 11 uviseyo Martinelli mu busatirizi turazi ngo Gyökeres n'ibyo ari karakina ariko Merino muhengekayo Kai Havertz agarutse uwo muhengekayo mwigore equipe itunzeraya ariko mwabonye match imbere ya Brighton witwa Kepa Arrizabalaga yakina oya Arrizabalaga nibaza yuko no mu bantu batumye equipe ya Bournemouth igira umwaka mwiza w'inkino nk'uwo bageze mu mwaka uheze Kepa Arrizabalaga yabigeze mu ruhara rukomeye cyane nyuma yuko tuza kwiyumvira bayiri ya Zabarnyi imbere yuko tuza kwiyumvira ba Dean Huijsen n'abandi bagiye batandukanye Arsenal je nabigarutse ko nkibona Mercato bakoze banashaka na championnat zitaratangura ndavuga ngo umugabo yitwa Michael Arteta uno mwaka n'uburi gikombe nta excuse nimwe kuko baguhereje byose wipfuza kugira ngo tware ibikombe noneho no ku munsi wa gatatu Bukayo Saka ayaga n'ikinyamakuru The Telegraph yarabigarutse karavuga ngo dufise umwataka w'igitangaza akina neza azi gutsinda kandi anazi no kubana n'abantu vyamworoheye kwintegra muri group ati co dusabwa no kumenya ko twebwe nk'abakinyi bamukikuje tugomba gukora tumuronderera gusumba uko twokwikora twironderera ibi byose nabenyereka ngo n'abakinyi bamwe kandi bamaze kuba motive harimo abakapitene ba club Bukayo Saka ni vice capitaine nyuma yo kumugabo witwa Martin Odegaard abari bayoboye ibi byose bimaze kuba mu mitima y'abakinyi ba Arsenal bari motive barazi nguvu batanga ariko banashaka barabona bafasha ugwego gwa equipe bari bafise mwaka uheze barabona inguvu ziyongereyemo uno munsi wongeye muri club nkiriya yo mwaka zo kongeramwo Iberecheze ukongeramwo Mosquera ukongeramwo Zubimendi sinavuga ko bamwongeyemo ko bari batakaje parte Zubimendi tumwihorere wongeyemo Iberecheze wongeyemo Inkapie wongeyemo Mosquera wongeyemo mwataka Gyökeres wongeyemo na Kepa muri Champions League ugiye gukina na Real Madrid na Bayern Dominique David Raya kavunika ntiwogenda ugujugumira nk'umuntu atwaye Sosthene wabuze Yohan Garcia kuko Kepa Arrizabalaga nta kintu atoguhereza uno munsi mwe mu bwoba abantu bariko baragira equipe zuko tubona zishita umwanya ku mwanya ni kibazo c'imvune uno munsi dufise equipe Arsenal nibaza ko atanindi equipe iri capable yo kugwana n'imvune nka Arsenal no munsi yobura abakinyi batatu canke bane mu batangura kandi ikabasubiriza convenable bakaguma maintaina ugwego gwabo kuko no munsi tuvuye no kuri ico uno munsi Arsenal ni equipe yamaze kugana imiryango rega kwana bo muri academy kuko no munsi dufashe nk'abana bitwa karabo muri academy bari muri equipe ni Lewis Kelly ni Nwaneri nuno musore yitwa Max Dorman bariko baraduza rimwe na rimwe mugabo no munsi no vuga uduza undi mwana ari umwana yari yatanguye ku numero 9 kuri match ya Carabao sivyo match bakina na equipe bafise academy nziza mugabo deja effective yabiruzuye ku buryo abana bo muri academy bona ngo bariko barabaha message ati genda muronderera handi hadasohotse umwe mu bakadre cyangwa umwe mu bakinyi bitwa kufise muri mediane biragoye kuronka ikibanzo no muduza mwana muri academy ibije binanyereka tuvuye kwico rero facteur chance ni kimwe mu nitora twirengagiza equipe facteur chance ugeza muri kano kanya ndabona ngo irikira batwengera ko ivyo bafundikanya byose ibyo bakina biriko birakunda umumenyereza yitwa Michael Arteta ariko aranyere ku rwego rudasanzwe kujera effective yiwe nubwo ejo canke ejo n'ivyanka tutazobura kugira gute kubimubaza kuko ni wabibazwa ariko ikintu gikomeye nuko performance ni pingika equipe ya Arsenal ikinyingino 6 mu kwezi kwa 11 toute compétition confondue 0 bianches nta gisindo na kimwe bigeze batsindwa mu igori ryabo mu nkino bakinya mu kwezi kwa 11 nako kwa 10 wewe toute compétition confondue mwizo nkino bakiye muri Champions League nkino zibiri nkino bakinya na equipe ya Olympiacos ndetse niyo bakinya na Atletico Madrid batsinze ibisindo 6 bine contre Atletico Madrid bibiri contre equipe ya Olympiacos muri Premier League bakina West Ham bakina na Fulham bakina na equipe itwa Crystal Palace izo nkino zose barazitsinza avec n'ubundi clean sheet noneho baje kurangiza muri Carabao Cup kime 18 gice cyanyuma batsinze Brighton etat de forme performance ikintu conya no musi novuga ko Arsenal tubuze abantu benshi bari biteze ko azogera kino gihe babona nuko twari tuzi ko zogera kino gihe turiko turaro ibitsindo vya Gyökeres mugabo nawe no musi sinovuga ngo vyanse kuko nuwo makiyeri karagaragara ngo akere umwanya wa adaptation kuko abandi barashitse nkaba Eze yaravuye muri Crystal mu gisagara nyene ca Londres
championnat imenyeye byakunze eze n'umwongereza akwiye kuko umugabo yitwa Zubimendi ni umubaske avuye muri equipe Arteta uno munsi novuga ngo yitwa ko azi ikina umupira w'Espanyol aje kwisanga mu bintu by'iwabo hano hantu attention na equipe itunze effectif buri muntu wese arabukino agatangura kugira comparaison y'aba backup n'abatangura mu kibuga wanashaka akagera n'ahantu wowe nyene iyo uri kugira iyo comparaison muri wewe ubona yuko mengo hari abatangura mu kibuga basumbwa niveau n'abari kuri bande touche kuko ndavuga karorero jewe uno munsi atari kibazo c'imyaka ni giki kintu kiwotuma Martinelli mu kibuga wirengagije Leandro Trossard ni kintu gishoboka yuko ni hahandi uvuga ati tugiye gukina na Madrid tugiye gukina na Paris tugiye gukina na Bayern simfise Martinelli ndafise Leandro Trossard araza kumpa ibisumbi vyo Martinelli yompereje ni hahandi uvuga ngo Eberechi Eze na Martin Odegaard niyo boba bahari hariho umumenyereza yofunga umwuka akavuga ati Martin Odegaard tange igitambara kwa Bukayo Saka Eberechi niwe numero 10 wa club kandi wanashaka ivyo bintu bikaba biri fonde bikaba bifise ishingiro uno muzi rero nzobona equipe nka Arsenal utobokigira ubwo bwo gutakaza William Saliba wibuke mu myaka ibiri avara ne passe myaka ibiri yeze Saliba Saka barageze ikibazo c'imvune Arsenal bava muri course y'igihugu gadeja mwakweze bavuye muri course kwera ivunika ya Martin Odegaard na Saka ya mu mwaka uheze bavunikishije Martin Odegaard bavunikishije umugabo witwa Bukayo Saka bava muri course otite kandi Sakura by'uburyo yatangije champion mu mwaka uheze yari gishirira caka mugabo no muzi uvunikije Bukayo Saka wagaruye Madweke ikibazo kiri naho ushaka katuma Nwaneri no musi watumye Nwaneri equipe ihagaze muri buno buryo ufise Rice nyuma yiwe ni kintu uno munsi urabo kavuga ngo Arsenal Michael Arteta vyose yaraje kubisetinga ahubwo ni kibazo cy'umwanya gisigaye gusa equipe ikabana ngo mbega uko umwanya ugenda uregera imbere magwanira ibihembo individuel challenge ziragenda gute mu gihugu cy'Ubwongereza turaza ko tunabishika kongira ngo nanabonye abakinyi bariko baragwanira igihembo cy'umukinyi mwiza w'ukwezi bari bafise n'umugabo witwa Julian Timber ariko officiel mu mugabo witwa Brian Mbeumo yamaze guhembwa niwe gatwaye Brian Mbeumo yamaze guhembwa officiel ni umukinyi wa Manchester mugabo no munsi wumve ngo mubamenyereza b'ukwezi no mu bakinyi b'ukwezi Arsenal yari ifisemwo umumenyereza yari nafisemwo n'umukinyi wa mukinyi barungika mu gashimwa ko kuhiganirwa umukinyi w'ukwezi niyo yobaye adahari umusubirira nawe yobitanguka murungikayo nta surprise yo birimwo nigiki kizatuma tudatuma ibikombe Arsenal ahubwo no mwaka tuvuga ngo apare y'ama challenge nico kintu cyonyine kizotwereka ngo Arsenal ishobora kuzohosha ibikombe Marchance ibi bitandukanye na Liverpool mu mwaka uheze Liverpool mu mwaka uheze ari club uraba ukavuga ngo UEFA Champions League ndetse na Premier League vyose mubaye serie muzobizana mugabo manque de maturité yo mugabo yitwa Arne Slot Yes, mutwangane gato rero birumvikana ko ivyuma vyari byo ariko ndabona bamaze kubitunganya cyane hali ya mu buhinga bw'ivyuma. Ubwo dukomeze tunarangiza kuri Arsenal de Gunners, ari nako tunabijaniranga n'urukino rufise ku mugoro ku munsi w'ejo saa 10. bafise equipe ya Burnley bayigende muri equipe novuga ngo ishobora kubatsitaza kandi batari bavyiteze kuko buriya Premier League nasanze iyo umuntu ariko atsindiza equipe so kari nkuru canke bari biteze ko ashobora gutsitara
kenshi birangira tsitaye kuri equipe umuntu atari yiteze kuko uno munsi nta nkuru rege ariko Arsenal itsinze Burnley ariko inkuru irahari hamwe Burnley yokura 3 canke rimwe kwa Arsenal kuko tuza ku munsi wa mbere atakindi tuvuga sinibaza ko ari kindi twavuga mu gihugu cy'ubwongereza nka Arsenal to bayaronsa 3 nubwo Premier League ari Premier League nyine ariko nimwe muri equipe maze gukreya difference tugomba gusirveya cyane nkuko twatanguye tubivuga ko tutagomba kwisirveya muri Premier League gusa ahubwo tugomba kwisirveya mu bikombe byose irimo kuko umumenyereza ari kuri pressure yaba kuri pressure abantu bamwemera batamwemera ibi turi ko turavuga uno munsi equipe ari nziza ni produit ziwe niwe yavyubatse ubwo tugomba kumaza umusaruro wavyo nivyanka azoba atari capable yo gutwara igikombe ariko uno munsi je icizere no gira Arsenal cyo kumva ko no itubi ibikombe pourquoi pas no kigira Arteta kandi ari we mwubatsi wavyo tugomba kubibatuma byose tukayisirveya kesa muri Ligue des Champions kesa sonavuga ngo muri Premier League muri Carabao muri FA kuko nariko ndanaraba calendrier bimirije nkabona ngo Arsenal n'ubundi ni equipe tugomba kuguma duhanza amaso kuko dufasha karongo kwezi kwa 11 twinjiye bafise Burnley bafise Slavia Prague muri Ligue des Champions bafise Sunderland bafise Tottenham bafise Bayern bafise Chelsea bivuze ngo nyuma yo gukina na Burnley na Slavia Prague novuga ngo Arsenal izobisubiye kwisanga muri challenge hamwe tuvuga ngo c'est fini la récréation akaruko kazoba guys ariko urazi ikintu uko bidagusaba ibiharuro gutsinda Sunderland ya kinogi biragusaba ibiharuro gutsinda Tottenham muri North London derby biragusaba ibiharuro gutsinda Bayern na idahagaruka muri kinogi biragusaba ibiharuro gutsinda Chelsea kuko ni derby Londres nubwo ikunze rimwe na rimwe kumva ko itsinda bikoroyeye ariko je uvuze match ya Chelsea na Arsenal pemporte uburyo Chelsea imeze nta gihe Chelsea izotsinda Arsenal ngo ntangare ikintu kimwe nkibanga ku mugabo witwa Michael Arteta no kumva ngo rukino gose ibe Burnley ibe Bayern kina na Burnley nko kugiye kina na Bayern Dominique niryo banga kuko na muze effective gusaba gutsinda bezo bari muri champion effective imwemerera gukina bavyita kuzikura byose bishoboka kugira twari bikomba arifise ndibuka hari ku munsi weje gihe umugabo witwa Guti yagarutse ku bintu vya Barcelona yagiriza Frike gukina ikintu ca pressing ngo niwe ngo atuma abakinyi bavunika Michael Arteta ikintu cyitwa pressing niba unacumva muri squad yawe kubitamo kuko effective office rabikwemerera ku buryo ufata urukino rwa Burnley ukarufata nkuko ukina na Paris nkuko ukina na Bayern na za Barcelona za Real Madrid urukino gozo kazo uri decide uvuga ngo ni adversaire de grande taille tugiye guhura nico kintu nyamukuru kizotuma tori bikombe erezuma ko n'iki yo gitwara nko Slot yatwaye cyo mwaka weze kuko nemeza ko Slot yagitwaye kubera yuko ini mugani sinzi Arsenal Chelsea erega nuno mwaka Arsenal ni nziza mugabo raba rero nivo ya Liverpool raba nivo ya Man City na za Chelsea nivyo kuri equipe yitwa Arsenal de Gunners mugihe kandi rero ku munsi wejo saa 10